Hello ladies and gentlemen, wherever you are, turabaramukije cane, ni wa muhungu wanyu Jerome Joel wanda batekera neza mu manza vyose. Rero nkuko tubibona hano ku bicapo, twari twaramutse tuja gutembera mu Rugombo. Mu vyo twize ntitwize hoteleri yonyene, twize hoteleri et tourisme. Rero aha twari tugiye kugira tourisme mu mashuha yo mu Rugombo kugira tumenye vyinshi a propos yaho. Rero nko mubibona aho twari mwibarabara, twari tururutse imodoka kugira turabe neza amaso mu yandi ivyiza vy'igihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mubona twariko turaharaba, mu nyuma tumaze kururuka imodoka twarafashe imoto kugira tugende tuharaba, kumbure tugende tuyaga n'abantu baho buke kugira tumenye vyinshi ku bwa Rugombo. Rero nko mubibona aho twari dufashe déplacement tugiye directement mu mashuha ari mu Rugombo ahantu bita mu Ruhwa. Niyo twari tugiye uko twarifuza kuhashika tumenye vyinshi vyaho, tumenye amakuru yaho. Rero nko mubibona ako kabarabara nakabarabara kagenda direct, nakabarabara nyene gatoyi baciye gacamwo amamoto canke abantu bagenda n'amaguru, narirya mubona ari hagati mu mirima. Rero tumaze kugenda twarashitseyo, tumaze gushikayo duca tungutangura kuyaga n'umuntu twasanzeho, yaratubwiye vyinshi vyiza kuri ayo mazi. En plus ingene muhabona ni juste hafi y'urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, hari amabarabara mubona amajari ya ruguru ni mu Rwanda. Aho rero twaciye tumanuka tugiye directement ahantu hari amashuha ashushe. Murabona ko hari n'umwotsi guys, ayo mazi arashushe cane kandi cane gose nkuko mubibona. Rero twaciye duhura n'umuntu akorera, aca aratangura kudusigurira ayo mazi ingene akora, agatangura kudusigurira ivyiza vy'ayo mazi. Aratubwira abantu bahora baza kuhasengera, aratubwira iyo yoze yuko hari ibintu vyinshi uca usanga bihindutse mu mubiri wawe, ko yakora ibintu vya karanda n'ibindi bigiye bitandukanye ayo mazi avura. Rero twarabandanije tumubaza vyinshi, aho twagiye turavugana nawe, amazi turayabona, amwe turayakora ko twumva arashushe guys, vya vrai yarashushe cane ku buryo utoyagumizamo, utona yakaraba wocusha, kandi biboneka ko ari amazi ariko arava mu kuzimu, ava mu kuzimu ashushe. Niyo mpamvu batubwira ko igihugu cacu c'u Burundi ni igihugu cahezagiwe, ni igihugu kirimo ibintu vyinshi vy'agaciro, ni igihugu kirimo ibintu vyinshi vy'iratiro, ni igihugu kirimo umugisha, ni igihugu Imana yahezagiye, gifise ibintu vyinshi bigiye bitandukanye. Rero Jerome Fast Food Delivery inyuma yo kugira iyo visit, twaciye tubona yuko dushobora kubitegura kubera ubu turafise amakuru yavyo vyose, tukabitegura tukagira voyage touristique turi kumwe n'abandi bantu, ku buryo tugenda turi nka croiseur, kugira benshi bifuza kumenya vyinshi kuri ayo mazi, kugira benshi bifuza kumenya vyinshi ku bw'ico kibanza, benshi bifuza kumenya none ayo mazi yatanguye kuza ryari, hagiye haraguka gute, uko n'ikibanza kinini no duparti dutandukanye. Hariho n'agaparti batweretse batubwira ati iyo umuntu ashaka koga, twarubatse akantu k'agaparti kameze nka douche, kandi douche y'abahungu na douche y'abakobwa, ku buryo umuntu aje ngaho avuga ati jewe nshaka koga canoga. Murabona ko ari karabira guys, ari karabira aho yari karabira neza, ari karabira avuga ati shaya amazi nanayakozemo ewana ndasha. Navuga ati ewana nukuri igihugu cacu c'u Burundi carahezagiwe cane gose. Rero get ready vuba cane, turasohora navuga design y'ukuntu tuzojayo, tuje gutemberayo twese hamwe turi kumwe, kuri abo bantu bose bazoba bafise umwanya, bafise déplacement, tuje kuraba ayo mazi, duhatembere, tuhazunguruke, tuhifotoreze, tuhafatire utuvlog. Binakunze mbere tuzoba twagiyeyo kugira tubafashe kuryoherwa, kwinezereza,
tuzotwarayo n'igikoni nk'uko twabivuganye n'aho abarongoye aho tuja gutemberayo dutegure na nyamacoma twotsa inyama dufungureho utuntu nyene kaba ari akantu nyene kameze neza rero muvyitegurire si kera ntabwo ari kera oya vuba cane uburongozi bwa Jean Fast Food Delivery bushaka bwicare bubitegure neza kugira twese tuzoshike muri ico kibanza kumbure abagiye barambaza ati bimeze gute vyaho muzovyibonere live ibibazo byose muzoba mufise muzobibaze live kubera hariho umuntu ngaho amaze imyaka myinshi cane abizi kandi abisobanukiwe rero tuhavuye twaciye duca kuri dogodogo umwanya mutoya bwari bwije turahaterama turahatembera naho nyene twarabajije ibitari bike kuri dogodogo barabitubwiye rero nitwaje amashuha eka no kuri dogodogo tuzocayo tujye yafi dogodogo murakoze.